Eliya kandi yavuze ngo abayisilamu bw'ijuru ryabo ni ry'amahera. Hariho umuntu yaje kuri Yesu aramubwira nkweriki ngo zandago ubugingo budashira. Aramubwira kuzi ivyagezwe, aramubwira ati ivyagezwe ndabikurikiza. Yesu aramubwira ubuzi ikintu kimwe, genda ugurisha ibyo ufise byose uzana amahera ngaho uja mu ijuru. Takbir. Allahu akbar. Luka 18:18. Urushinge rurababaza rugakiza. Ikibazo mwalimu, bazi ikibazo. Ikibazo rero kiraje. Ikibazo kiraje. Abayisilamu n'abakristo muri ngaha. Sokuru w'amahanga ni Aburahamu, baba wa imani Ibrahimu. Shaka ibikorwa bine Aburahamu yakoze mwebwe abakristo mukora, kuko niwe sokuru w'amahanga. Namwe muvuga yuko muri uruvyaro rwa Aburahamu isi yose hezagiwe biciye kuri Aburahamu. Shaka ibikorwa bine Aburahamu yakoze mwebwe abakristo mukora. Naam. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Sandari muzongera vuba na vuba ko minota igenda vuba na vuba, ni minota 2 5 3 twaba turahejeje. Kubwo ikibazo cyumvikanye mwenyekiti mweza ibikorwa bine Aburahamu yakoze sekuru w'abemeramana. Yesu ashimwe. Zina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Arabajije ikibazo, nibaza yuko umwigisha yamaze kuba yipanze kugira ngo acaza gucishura mu minota 5. Nze gusaba ntihagire ibintu byinshi muza murazungurukamo kubera ko umwanya ni mutoya cyane. Sabe rero umwigisha aze kwishura iki kibazo. Ustazi Uyana Bibo, Mr. Gervas, uyu niwe aze kwishura ikibazo. Tumuhaye karibu mu mutega amatwi kugira ngo amanze abajijibere. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abaje ikibazo ati ndakereye ibikorwa bine ibyo Aburahamu yakoze abakristo bagira gute? Bakora. Sibyakeneye? Okay, somera ngaho mu gitabo cy'itanguriro havuga gute? Igitabo cy'itanguriro 26 ku murongo wa 5 haravuga ngo 26 umurongo wa 5 havuga gute? ngo kuko Aburahamu yanyumviye. Umviriza, yabaje kuri Aburahamu akera ibikorwa bine abakristo dukora. Avuze ngo Yesu nakwereka bine gusa ariko ndakwereka byinshi. Ubwa mbere ngo kuko Aburahamu yagize gute? Yanyumviye. Muraharira ko uyu muravuga ko atari Aburahamu kandi ko atari Imana yumviye. Yamumviye agira gute? Ngo kuko Aburahamu yanyumviye agira gute? agashitsa ivyo namwihanikirije. Agashitsa ivyo nagize gute? Namwihanikirije n'amabwirizwa yanje. Kumbe Aburahamu yarashikanye amabwirizwa iki? Nivyo nashinze n'ivyagezwe vyanje. Imana yashinze n'ivyagezwe vyanje. None nta byagezwe by'Imana twubahiriza. Icyambere yavuze bine. Okay, icyambere kuvayo 20 umurongo wa mbere. Icyambere twebwe abakristo tubahiriza ni wasabye birega bya Aburahamu. Kuvayo 20 Imana ivuga amajambo yose ati ibyo ni bya Aburahamu na Mose yarabihawe kuko Aburahamu yabwiye ngo yubahirijwe ibyagezwe by'Imana. Mutamutwereka ibindi byagezwe by'Imana atari ibyo Aburahamu yubahirije. Icyambere Aburahamu yubahirije. Ntukibazire igishushanyo. Aburahamu nigeze yibazira igishushanyo kandi ngo akikubita imbere ngo agisabe. Natwe nuko nyene cya kabiri ntugapfe kuvuga izina ryanje ku by'ubusabusa. Aburahamu nigeze avuga izina ry'Uhoraho Imana ku by'ubusabusa. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Aburahamu nawe n'ubwiwe araziriza umunsi w'isabato ngo ni icyagezo cy'Imana. Natwe nuko nyene ni icyagezo cy'Imana. ngo kuko Aburahamu yumviye ijwi ryanje akitondera ibyagezwe zanje. Ari cyo si cya kane. Cya gatanu ntukice. Aburahamu ntiyigeze yica. Natwe bakristo kirazira. Icya gatandatu ntugasambane. Aburahamu si umusambanyi kada. Natwe bakristo none ndaguye bingahe gushaka bingahe? None ibyo bantu b'Imana ibaraza kubihakana. Aha ni ucubonera yuko abantu bafise ingorane. Ni ucubonera ko abantu bafise iki? Ingorane. Icyakozwe ari numa kabiri umurongo wa
146 aha ni ikigwa kiri muriko murakata bujino nini singane ivyo namaze kumwishura iminota 5 nawe nofisha ubusa avuga gute vyakoze ni numwe 246 aravuga ngo kandi imisi yose umuriza imisi yose apana gusa ngo imisi ibiri cyangwa umwe cyangwa imisi yose ukigize indwi ukigize ukwezi ukigize imyaka imisi yose bama bagira gute kandi imisi yose bashishikara kuja mu rusengero baja mu musigiti n'umutima uhuye maze bikagenda gute kandi wabo umvirizi wabo mu bamanagura imitsima no gusangira bagasangira twebwe abakristo nitwe tujya ku ngaburo yera bakajya banezerewe nitwe tujya ku ngaburo yera tugasangira bakajya banezerewe imitima itagira akarohe kandi imitima yabo ngo ntiyagira akarohe mu yandi majambo imitima iciye bugufi yihanye itunganye igororotse itagira akarohe Imana yabwo icyubahiro amena bandanya bahimbaza Imana kandi nabo bashimwe n'abantu bose bahimbaza iki hehe mu rusengero oya ni mu musigiti bahimbaza iki Imana hehe mu rusengero bandanya kandi bahimbaza Imana mu rusengero umwami Imana umviriza rero Imana yakora igikorwa Imana yabakorera Imana ikagira gute akabongera iminsi yose Imana ikamibongera iminsi yose bagira gute abama barakizwa nico gituma umukristo yihanye tuvuga ngo warakijijwe Imana ihabwa icyubahiro amena kuko abarokowe n'umwami ki Imana wewe 355 Korowani nico gituma waraho Imana ngaha yavuze amajambo akomeye kwitwa umukristo n'ibidasanzwe ahora Imana yavuze ngo wa mutairuka mina ladhina kafaru wa jahilu ladhina tabauka fauku ladhina kafaru. Hapo ni kwa Kiarabu bimana ngo ewe Yesu nzoshira hejuru abagukurikiye gusumba bamwe batagukurikiye. Hapo nimenuku kwa Kiarabu shehe. Siku nyingine nitahubiri kwa Kiarabu hapa. Asante. Ustazi ulama bibi Mr. Gervas. Imani kwa haleluya. amena Kandi. amena yamwishuye. Mukani yaza kumviriza ngo niyishuye. Allahu Akbar. Amejibu hakujibu. Anaenda mbiti vya rusengero. Umwigisha yavenga wa mukristo wa mbere yavuze ngo igihe cyabura ngo nta rusengero Rwari ruhari. Ujya naho ngo rwari ruhari. Barukuruza. Shondore. Pedaya bakazurindire. Sherife. Vrema wewe narizi ko wewe kabisa ari hatari muri abo bakristo bari ngaha. Akini unaniangusha kabisa. Takbir. Allahu Akbar. Abayisilamu n'abakristo muri ngaha igihe cya Aburahamu n'igihe cya Mose. Mose yaje ku isi haize imyaka 3000. Aburahamu yarafuye kera Kabisa. imyaka 3000. Habatize ko arabihaka. Ibyagezwe byahawe Mose. Aburahamu amaze imyaka 3000 yarafuye. Niyo hamenye kuza Mose. Mose niwe yahawe ibyagezwe. Amri zilipewa Musa. Miaka 3000 Ibrahimu alishafariki. Sasa anasema amri Ibrahimu alizifatisha wapi wakati zilikuwa Ibrahimu hakuwepo? Alizifatisha kaburini. Maskini Alizifatisha kaburini. Amri 10 zilipewa Musa. Waislamu zilipewa Ibrahimu. Zahawe Mose. Alionyesha hata kitu kimoja? Hakuonesha. Sasa mimi naonesha vitu viinde ambavyo Ibrahimu alifanya Waislamu tunavifanya. Cha kwanza, Waislamu Ibrahimu alihiji, Waislamu hatuhiji. Tunahiji. Ibrahimu alimtoa mtoto wake kafara. Kuidhili haji Waislamu wanafanya nini? Tunachinja. Ibrahimu alimtahiri mtoto wake msiku 8. Waislamu wanafanya nini? Tunatahiri. Mila ya Uislamu ni nani? Ibrahimu. Mambo maana si Waislamu tunayafuata yanafanana na Ibrahimu. Ametoa hata kimoja? Hakutoa. Matayo 22:9 umviriza haja. Matayo 22:9 haravuga. Ndabanyonyera Yesu arababwira ati
barazimiye mubaza ibintu bine akaja mu vyagezo vya Mose. Aburahamu na Mose basumbana imyaka 3,000 gute ozana ivyagezo vya Mose kuri Aburahamu? Yoho Waislamu hapa vipi? Hapo sawa. Matendo mane hakupata hata kimoja. Unaona? Hamna ibada, kuimba tu. Usubiri ukoroke na kumeninda. Takbir. Allahu Akbar. Haya. Na mashallah wahadhiri upande wote mbili Waislamu na Wakristo, maneno ambayo sio ya heshima tuyaache, amajambo atari majambo y'indero tuyareke inshallah. Turaziko muzinanye, turaziko muri abagenzi, imihazara myinshi bamaze kuyikora, mugabo aya ni majambo mugeragize muyihore inshallah. Nibaza rero twamaze kumva ku ruhande rw'iwacu, reka duhe mwenyekiti mwenza umuhagarikizi w'igikorane kugira ngo babyagurutse umwarimu ku minota 2 nawe ashobore kuza kubaza ikibazo. Wa Kristo, haleluya. Biraryoshe? Biraryoshe? Tawa, Imana ibahezagire cyane. Tugiye guhagurutsa umwigisha Ustaz Ramahadib Mr. Gervas aze abaze ikibazo. Ndazi yuko kitakiwa ari kibazo gikomeye cyane. Ubuzimati biri. Jewe reka ndamubarize ahandi nyene, ariko imbere yuko ndamubaza iminota 3 kubaza ntunkanga. Imbere yuko ndamubaza somera ngaho 1:5 maelezo Korowani ngo twega turaririmba. Ego turaririmba nyine ko no mwijuru bararirimba. Umara muri Korowani namwe mwaririmba ahubwo abashewe barononye ibintu. Bako barahara n'icyo batazi. Somera Korowani. Soma havuga gute? Hata wazee wanawake wa zamani. Umbiriza hata wazee na wanawake wa zamani, wakisema wazee maana yake washehe na wanawake wa zamani. Hata wazee wanawake wa zamani kabla ya mambo. Sikiliza, kabla ya mambo kuharibiwa. Kabla ya mambo kuharibiwa. Wakiimba. Mubasubiza baririmba amafaranga y'abaru basura kuririmba kaswida mu misigiti. Reka nibanirize rero itanguriro bana tuweni ule Muislamu she samani bana vuruga sana msomaji kule. Mureka nibarize ikibazo. Anarimaje kwerekana gusa yuko no mu misigiti kera baririmba ariko abashehe baravyonona bagamera y'abaririmbyi. Nabikuye muri Korowani. Niba yasubize aba baririmbyi basubira kuririmba kaswida mu misigiti. Reka nibanirize rero. Itangurira 2006 umurongo wa 5 jenda mubarize haganye na mwishuriye. Avuga gute? Kuko Aburahamu yanyumviye. Reka ndakubariza hanyene kuko Aburahamu yanyumviye agashitsa ivyo namwihanikirije. Agashitsa ivyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje. Ivyo nashinze. Ivyagezwe vyanje. Ikibazo rero ko bavuze ngo Mose yabaye imyaka 300 ngo niwe yazanye ivyagezwe. Ibi vyagezwe Aburahamu yubahirije ni ibihe? Ibi vyagezwe Aburahamu yubahirije ni ibihe? Ivyagezwe by'Uhoraho, amabwirizwa y'Uhoraho ni ibihe? Zina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amena. Reka tudatevye duhamagare mwenyekiti kugira ngo yishure iki kibazo mu minota 5. Takiri nagira ntoro umwana muto agira ishico kibazo mugabo siwe yaje
Musa mwishi icyo kibazo Musa nenda mwishi ikibazo iminota 5 umwarimu avuye ngaha Jeruve kama ni Jeruve nyene ibintu byamucanze byamucanziye ibyagezwe wowe nyene arigisha ngaha akavuga yuko ibyagezwe bitandukanye hari ibyagezwe 10 n'ibindi byagezwe runaka reka ndaguha akarorero uhoraho muri Korani aravuga amajambo akurikira 3:5 avuga yuko Taurati Injili ivyo byamanutse imbere yande ya Ibrahimu inyandiko mwarimu haravuga mwarimu 3:5 nyaruka 3:5 haravuga mwe mwahawe igitabo ni kubera iki muharira kuvyerekeye Ibrahimu wumvirize kandi Taurati n'Injili kandi ico gitabo cy'ivyagezwe hamwe n'icyo butumwa bwiza ariyo Injili ya Yesu kandi ivyagezwe n'ubutumwa bwiza ntivyamanuwe kiresi inyuma ziwe waislamu takbir Allahu akbar kumbe Taurati yaje bananye mbega nta bwenge mufise Jerupe iyi ni Korani Imana yavuze iti Taurati n'Injili byaje imbere byaje Ibrahimu yagize gute yamaze kugenda atarabaza rero ngo ivyo byagezwe Ibrahimu yubahirije nibihe si byabajije ikibazo cyiza cyane iki cyagezwe Ibrahimu yubahirije cy'Imana ni iki gikurikira 17 umurongo w'icenda itanguriro 17:9 haravuga umviriza bibiri kurivuga icyagezwe Ibrahimu yubahirije cy'uhoraho Imana mushobora byose mutega amatwi mumvirize Imana itakubarira Aburahamu iti Imana ishinga ugukebwa Imana ishinga gusiramurwa ngo kube ikimenyetso cy'isezerano Imana itakubarira Aburahamu iti nawe uzushize isezerano ryanje yarutsa wowe urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma ukuriye by'urungano rwawe rizogenda bikurikirana iryo sezerano ryanje muzokwama mushisa hagati yanje namwe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe wese mutakibir Allahu akbar isezerano cyarisa icyagezwe Imana ya Ibrahimu ryari ryo gukebwa bandanya umaze iminsi 8 avuse izina muhungu wese muri mwebwe azakebwe muzamukebwe ku munwa w'icyo mwambariye abanyere mw'ipantaro Jerupa aho mw'ipantaro para ku mutima aho mwiyo pantaro muzamukebwe ku munwa w'icyo mwambariye bazugaze ngaho kandi iryo sezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu ntabwo ari ku mitima uzabumva ngo usiramura ku mubiri mbega muganga asiramura imitima nuwahe araza ngaha ngo ni ku mutima barasiramura ni ku mubiri hariya nyene mw'ipantaro bibiri bivuze mw'ipantaro ntabwo ari ku mitima twigire rero bayisamu mwumvirize ibada z'abakristo indirimbo ibada z'abakristo acavuga ngo n'abakera ngo bararirimba aba baririmba kutavuze barabasiramu cyangwa se barabakristo muri Korani abakristo baravugwamo nyimba batama banyu bararirimbye nta kibazo barabakafiri Bibiliya indirimbo indwi umurongo wa mbere yarutsa indirimbo indwi umurongo wa mbere mwarimu umviriza haravuga abangwiki indwi rimwe indirimbo haravuga si ibada ukuntu turenge twawe ari twiza mu nkweto zawe ga mukobwa amatako yawe mana yanje ameze nk'utugenegene umukondo wawe bandanya mwenye kitaransi n'ubuso tureke umunani aho nyene umunani haravuga umunani haravuga mwarimu nkwereke Biblia sitwe twayanditse hera kuri rimwe tumanuka gushaka ku munani amabere yawe ameze nk'ibyagazi bibiri izosi ryawe umutwe wawe nyarutsa uburebure bwawe uyo naravuze nti izo ndirimbo hinge nurire ico kigazi cy'amabere fata amashami yaco amabere yawe nabe nk'izabibu zo ku muzabibu inarirahi ubwako muranyumvira indirimbo zabo aya mabere ngo azofata ngo ayuhire umunani ngaho nyene umunani aho nyene aho
mu ndirimbo indirimbo umunani haravuga indwi umunani nahasomye naravuze nti ingene urira ico kigazi mfata amashami yaco amabere yawe umviriza nabe nk'inzabibu munyumvirize indirimbo zabo zo gufata amabere y'ico kigazi bakacurira nakano mwumvamwo nako mwumva mwamubonye umwanya waheze inshallah zibaza twavyumvise ico Ibrahimu yashikanye ca mbere yagitanze ko ari gukebwa muri kitimweza inoti 3 ya Samarayi. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nibaza yuko imada y'uno munsi abayibuka murayizi yuko yavuga yuko ugusenga kw'intumwa cyangwa abahanuzi n'abahanuzi murumva ivyo bagezemo. Jeruve yababajije 15 Yobu 3:2:15 barumiwe naco bakishura nibakigira ijambo bavuga kuko amajambo jewe anyuzuye imbere muri jewe umutima urasunika kubishura kubandanya bana ya 17 jewe nanje ngira mvuge ivyanje naserura ico niyumvira Imana iguhezagira cyane. Mega murumi wari mukigira icyo muvuga none musimbiye ku indirimbo ya Salomo yakaririmba ratubwiza bwiwe amaze kubona ko ivyisi byose ari ubusa agaheba abagore bose yaciye arata ubwiza bw'umugore wiwe. Salomo ntabwo ari inkunzi y'abagore mwamwe amaze kwihana agaheba abagore yaciye yandika igitabo cyo kurata ubwiza bw'umugore wiwe kugira ngo umugabo wese aryohererwe umugore wiwe. Erega nicyo gituma mudahazwa mwiyongera n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane nimuhaga. Rega tubibandanyirize rero niba ari ibyagezwe Mose yahawe baca baja kusomera ngo isezerano ryo guseramurwa uri kubona ingorane. None Imana yahaye Mose icyago cyo guseramurwa usanga no bigamiye no muyikanego n'ivy'Imana batabizi bitwosanga baraseramuwe none n'icyagezwe cyane jamutandukanye isezerano n'icyagezwe nakubagije ivyagezwemo Aburahamu yahawe n'Imana nibihe bari kutubwira ati nibi wowe uce ku ruhande ikigwa icyakozwe ari Roma 2:56 aho nyene naha nyene jako Roma 2:3 avuga gute 56 avuga gute amajambo avuga ngo kandi imisi yose bashishikara kuja mu rusengero bashishikara kwama bagenda mu rusengero n'umutima uhuye kandi wabo bamanyagura umutima bakajya banezerewe n'imitima itagira akarere kandi bahimbaza Imana bahimbaza Imana Imana ihimbarizwa mu rusengero si mu misigiti. Amen. kandi nabo bashimwa n'abantu bose bose Imana ikagira gute Imana ikagira gute ikabongera iminsi yose abama barakizwa nimutinye kubera ko mwakijijwe n'Imana yabikoze mu izina rya Yesu. amen. Imana yabongera iminsi yose abama barakizwa nicyo gituma twama tubatiza umunsi ku munsi. Korowani 3:55 mereze ngaho 3:55 bavuga gute Korowani 3:55 hari amajambo avuga ngo kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema nimwibuke igihoraho Imana yavuze Yesu mimi nitakutimilizia nitakufisha nzokwica na nitakunyanyua kwangu na nitawafanya wale waliokufuata wawe juu ya wale walio kufuru. Kandi zotuma
abagukurikiye baba hejuru ya bamwe bagize gute turi hejuru yanyu iminsi yose nico gituma n'isi yose ariko tuyiganza amen haleluya haleluya kandi zina ry'Imana rihabwa icyubahiro